papa yarankundishije ishure aranankunda akaza anyiyegereza gose ntigeze ankumira ngo anyegeze kushikaho papa niwe jewe ntivyangora no kuja kw'ishuri yarantwara n'ikinga mu gitondo kuko papa yakora ahantu muri SRD aca ndihira n'umutaxi vero yantahana misi yose mutaha urumva ko nshitse kw'ishure naho n'abigisha bakaca bankunda nkaca numva ndisanga hose nasanze ari umukozi ari dynamique pe yego akora akazi neza by'ukuri nta kugendana ubumuga byiwe nta ntambamyi n'imwe bifise mu bijyanye bwa mbere no gutanga ubumenyi ari active pe yego afise umwete kandi abikora bihimbariwe twamunezero vraiment twasanze izina ryiwe ari aki Hello bakunzi ba Mpijambo TV yambi washa twari dukumburanye ndabizi ko mwari munkumbuye nandi nayo ndabakumbuye cyane gose meilleur kwanza hanyuma murabizi ko j'ai remarqué que hari abantu bakunda ibikorwa byacu bakunda ibiganiro byacu mugabo gushika no munsi batarababone please banza mwiyabonesha s'il vous plaît banza usode ngaho munsi usode kuri sabone canke subscribe kugira ngo wandanye kuronka ibiganiro vyiza nk'ibi ndazi no munsi uko muri badati none uno munsi yo najya atujanye hehe murabizi ko nama ndi ndafata umwanya ukwiye nkitegura kugira ngo ndabaha ibintu vyiza mu byo niyemeje harimo kubereka ingabire z'abantu ikibano cibagiye hariho abantu twamaze gusa nkaho umengo bari ku ruhande harimwo abana bo mwibarabara bagenda n'ubumuga donc mwumvire namwe babantu bose societe yacu y'u Burundi idaha umwanya tutabona mu yandi mamedia ngo berekane ingabire zabo rero nkuko mubibona no munsi ndi kw'ishure rimwe ryo ngaha mu gisagara ca Bujumbura twagiye kuraba umukenyezi w'intwarikazi sinza kuvuga byinshi kuri we mugabo twasanze kw'ishure umukenyezi afise ubumuga bw'ingingo afise ubumuga bw'ukuguru mugabo très résiliente vraiment murabibona ingene yigisha ingene abavyeyi bamukunda ingene abautorité bamukunda donc nta byinshi novuga kuri we mugabo bikampa umwanya mutoyi cane cyo dutangura kuganira n'uwo nigisha twagiye Meze neza? Yego. Witwa gute? Kana Dondive. Inde? Kana Dondive. Kana Dondive. Dondive wiga mu kangahe? 5e. 5e. Mwigisha wawe yitwa gute? Munezero Nadine. Munezero Nadine. Uramukunda Nadine? Yego. Kubera ko umukunda. Madame Nadine kubera ko umukunda. Atwigisha neza. Yego. Yitwa gute? Yankunda Esibeni. Esibeni. Umwigisha wawe yitwa gute? Munezero Nadine. Wiga mu kangahe guys? 5e. Yego. Madame Nadine uramukunda? Yego cyane. Kubera umwigisha aratwigisha neza. Mubona bishoboye? Yego. Kubera iki? Kwirara neza aratwigisha kandi arageze turakosa aradukubita kubera turakosheje. Arabakubita? Twakosheje kubera tutamubabaje ntiyadukubita. Yego. Madame Nadine umwifuriza iki? Ndamwifuriza kuzayigisha n'abatoya banje. Wow. Kandi Imana umuhe kuba ararambara barigisha n'abatoya banje kubera nanje nagenda mu ishuri hakaza abatoya banje. Wow.
witwa gute? Giraneza Axel. Inde? Giraneza Axel. Thierry? Giraneza Axel. Okay, ni sawa? Umeze neza? Wiga mu kangahe? 5e. Ninda kwigisha? Munezero Nadine. Munezero Nadine, Madame Munezero Nadine, uramukunda? Yego. Kubera iki? Aratwigisha neza tugafata mu mutwe tukamenya. Ego mukamenya, wowe waramenye mu gice ca mbere? Oya byarananiye. Aha, bon, twizere ko uri kurakora cyane kugira ngo basi muri iki gice uzomenye. Yego. Sivyo? Niki wifuriza Madame Nadine? Nifuriza arambe azo kwigishe umuzukuru wacu. Wow. Très bien. Ni kuvuga umwifuriza kuramba azo kwigisha n'abuzukuru banyu. Yego. Wow. Tumukomera amashi basha. Witwa gute? Shubogimana Farida. Inde? Shubogimana Farida. Faida? Okay, Faida ni sawa? Ni sawa. Umeze neza? Wiga mu kangahe Faida? Mu wa gatanu. Wigisha wawe yitwa gute? Munezero Nadine. Ndakubaze ikibazo kimwe, sivyo? Muravye ukuntu Nadine, Madame Nadine ameze. Nimuhora mumugora mwihoga basha. Turamugora. Muhora mumugora? Mukamuruhisha? None mwokwibwira iki basi mwebwe? Gira ico ubwiye bagenzi bawe bahora bamugora. Dufate ko utamugora. Gira ico ubwiye bagenzi bawe bahora bamugora Madame Nadine kandi abakunda abigisha neza. Turebe kumugora. Mu bihe? Mbega muhora mumugora gute? Makarero kamwe kingene muhora mumugora. Paratera induru. Kabahoza bakanka guhora. Ikindi? Na kindi. Muhora mumugora mu kuvuza induru kandi ariko arabahoza. Mukamuruhisha. Kandi abakunda bigisha neza. Nimuzobisubire rero. Bakoze cyane? Hello bakunzi ba Mpijambo TV, nari nababwiye rero kuno munsi twaramutse tugendera mukenyezi adasanzwe extraordinaire, mukenyezi agendana ubumuga mugabo w'umwigisha, amaze kuramura promotion nyinshi, amaze kwigisha benshi. Uno munsi kumbure tutazi yo baba bageze araza kuvyivugira. Reka kwanza tutaratangura ikiganiro neza na neza manze ndamuha umwanya Madame Nadine, naho nabaze kumuvuga mw'izina mugabo banza tubwire wariwe. Kazi. Ego murakoze cyane Mademoiselle Nadia. Je nitwa Munezero Nadine, ndi mama, tware umwe n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Wow. Hama rero ndi umwigisha, sanzwe nkora ngaha kuri ishure nyene rya Ecofo Buterere 2. Nigisha umwaka wa 5, ndahamaze imyaka atari mikeya cyane. Ego murakoze. Ego uwo bumaze igihe kingana gute muri uno mwaka? Kuva muri 2004. Ego 2004. Wahereye ngaha nyene? Oya, nahereye Gihanga. Nahereye Gihanga ni naho nize amashuri yanje matoya y'intango. Ego Madame Nadine, jewe numva mfise amatsiko. Ndabona ko utari generation nshasha, ntabwo uri wavuba gose, bisigura ko wewe wize kumbure imbere y'ama generation atari make. Igihe byari bigoye, igihe tuzi umwana w'umukobwa agendana ubumuga en plus byari bigoye. Tugomba udushire muri ubwo buzima, udufashe gutahura ingene Nadine Munezero yize muri ivyo bihe tuzi bigoye. None munsi biracagoye. Turazi ko hakiriho abantu bakizi ko umuntu agendana ubumuga ataho yogera, ataco yoshika ko nawe yokwiga vyo bimfa gusa no kwiga urumva ntibinakenewe. Udufashe gutahura ingene wewe washoboye gusurmonta ibintu vyinshi, uno munsi ukaburi wewe tubona uno munsi imbere ya kamera uri kurigisha abanyeshuri bangana. Ego murakoze cyane. Jewe Nadine navukiye mu muryango w'abana 6.
kubona akurikira ngo yaritavye Imana. Je mvuka nkomeye nk'abandi bana, hama akatwa sinzi ngo ingene vyaje ndatambuka ibintu bituma rero mugara, bituma ngira ubumuga. Abavyeyi banje baranyitaho baramvuza gushikaho rero mera gutyo. Je mu bisanzwe navutse nkomeye, navutse nkomeye, hanyuma kugira ngo mere gutya bambwiye ngo vyoba vyavuye ngo nko ku muganga yanyigiyeko. Hama rero jewe ngira nshinga intaye ingene nyene nashoboye kwiga nkaheza. Kumbure mu myaka yacu abana benshi bavukana ubumuga canke bagira ubumuga, abavyeyi babo ntibashobora kubashira mu mashuri. Jere nagiriye ibakwe yo kuvuka mu muryango w'abavyeyi bankunda cane. Papa wanje n'umuntu yaciye mu ishuri yarize. Papa wanje ahari no kuri ndamushimiye cane. Nani mwizagire gose kuko papa yarankundishije ishure, aranankunda, akaza anyiyegereza gose, ntigeze ankumira ngo anyegeze. Gushikaho papa niwe jewe ntivyangora no kuja kw'ishuri, yarantwara n'ikinga mu gitondo kuko papa yakora ahantu muri SRD. Aca ndihira n'umutaxi vero yantahana misi yose mutaha. Urumva ko nshitse kw'ishure naho n'abigisha bakaca bankunda, nkaca numva ndisanga hose. Rero ntibigeze bankumira mu rugo muhira, abo tubana bose baratahura ubumuga bwanje. Hanyuma no kw'ishuri umva yuko nagiye ahantu bankunda. Nuko ca ndiga gushika ndaheza. Ego. Bisigura ngo wewe ibakwe wagize nuko wavukiye ahantu, hama ubwo bumuga bukaza bakabitahura. Sivyo? Hari abo wowe uzi bashobora kuba bari hotruve muri situation nk'iwawe mugabo batagize ibakwe nk'igiwawe? Barahari benshi. Zoba vyavuye kuki? Ubwa mbere bo nyene barikengera, bakavuga ati none je nk'ubu niniga nzoshika kuki, je ndabona sinzoheza amashure meze gutya. Mugabo je kubera za ntege abavyeyi banje bantera n'ikibano no kw'ishure, nukuri ahubwo je nisanga menga simugaye. Kuko uravye nk'amaje y'abandi bana batagendana ubumuga, je yose narayakina. Kw'ishure habaye y'amafete scolaire, je naratamba, natamba imbere. Kw'isengero nari umutambiramana. Ni ukuvuga ngo je nabona kumenga ndakomeye, nta bumuga afise. Ego, Madame Nadine, tutarandiriye cane, uri umwigisha. Uko biri kose hariho abo umaze kuramura, hariho kumbure nabo wumva amakuru ati uyu naramwigishije yaraciye mu maboko yanje ageze aha. Donc uri umwigisha mwiza, abigisha abanyeshuri kuri urigisha uno munsi ubu nyene muri no mwanya nyene bahejeje kutwereka ingene bagukunda, bakunda ingene ubigisha ku buryo biyumvira ko bifuza ko wobigishiriza nabo unzukura niwabo gihari. Azabigishiriza abuzukuru banyu. Imbere umva turiko turaganirira imbere y'abigishwa ba Nadine. Rero nariko ndashaka rero utubwire ingene ushobora kuba umwigisha mwiza ngaha kw'ishuri, hanyuma ugeze mu rugo watubwiye ko ufise umushinga ntahe n'abana 4, naho tutazi ingene bangana mugabo le fait que uri mu rugo mukuru afise 18 ans, mutoya afise 8 ans. Ego, ubigenza gute Nadi? Ubigenza gute nubwo bumuga kugira ngo ugume uri umwigisha mwiza imbere y'abanyeshuri bawe, ugeze no mu rugo urugo rwawe rugume rupanze neza? Muri ya societe igume ibona ko umengo nk'ivyo kona. Je nukuri ubwa mbere ho nakubwiye ko umenga je nisanga umenga nta bumuga ngendana. Kubera ko je naritahuye ndabona ko umenga nta kintu na kimwe ntashoboye. Vyose ico nashatse gukora je ndagikora. Je rero ndakunda umwuga ndimwo, kandi nkawukora ndawukunze, nkumva nyene ko abana nigisha umenga n'abana banje ni batoya banje n'abagenzi. Kandi by'ukuri je ndamaze kuramura abana b'ishane. Aho nagenda aca hose uzumva ngo Madame Nadine n'ukuri yaranyigishije uku, yarampanura. Nuko abatabivuze je ndakunda gutanga impanuro nyinshi cyane ku bana batoyi, nkabereka ejo habo hazoza ngene bizogenda. Nkabereka n'ingene umuntu ashobora kuba fier y'icari.
nuko hama mu rugo nukuri ntababesha mu rugo jewe vraiment ndabishobora nta ngaya nimwe ngira kuko je d'abord maze kubona ko mfise uwundondera akifuza ko mba nyina w'abana biwe duteriye nkuru kware nukuri naciye mbona jewe umuga nabonyemo umugisha. Okay, tugaruke gato urashobora kuduha gatoye inkuru y'ingene vyagenze kugira ngo uhure n'umushinga nawe wawe uno munsi muvyaranye kare. Ego inkuru ndende naje jewe nkuko nyene abandi bakobwa bakundwa nkabona benshi nyene baranyirukanye nkavuga kurondera nkavuga none by'ukuri jewe ndashaka kubaka urugo abo bantu n'abantu bashaka kugira kuntesha umwanya n'abashaka kuntesha ubuto bwanje ntabo nkeneye mugabo mu nyuma wo turi kumwe uyu munsi nukuri ndereje nk'uko abandi bakobwa bareshwa muga jewe sinariha agaciro nabona umenga n'ibikino je vraiment nta wandesevye ngo mvuge ngo muga narabibona ku bandi avuga ati none badeseva abagenda bakomeye atabumuga bagendana je naho ngendana ubumuga ivyo byose uyu muhungu ashaka kunta mu rudubi mugabo vy'ukuri yarankunda yarashaka ko tubana yashaka nyene ko ndamubera umugore wiwe hanyuma mugabo nta ntambamyi nta nduru ntaki byagenze neza byose oya intambamyi zabuze kuko nk'abagenzi biwe cane cane none uvuga mugabo abantu muri famiye wabo bo bagira amakenga yo kugira ngo none ko twaye umuntu agendana ubumuga eske ibyo azovyara babona ko abantu b'uyu munsi ntiwovyara babona umuntu agendana ubumuga babona umenga ntaco ashoboye nyene no kuvyara ntazovyara azohava avyara ibimuga nyene nk'uko batwita ngo ibimuga ariko umugabo wanje ivyo ntiyabiha umwanya n'abantu bamubwira ati none wewe ko iki watwaye urya mukobwa amugaye ubona abakomeye ngo je harya nyene hamugaye niho nakunze neza cane bagaca bahagarika amajambo Madame Nadine mukurangiza ubanze utubwire uhejeje kutubwira intambamyi imwe mu buzima bwa misi yose n'abakomeye hariho ibibagora ntibabura intambamyi mugabo iyo ufise ubumuga nibaza ko ca ziyongera muri make intambamyi ubona wagiye urahura nazo mu buzima n'uno munsi n'ivyahe ugire kutanga n'ico ubona cokorwa kugira ngo woroherwe. Intambamyi ahanini je kenshi ngira ijanye no kwiyunguruza birangora kuko urabona abantu tugendana ubumuga hariho ahantu tashoje nk'ikinga kubera ko rifise burya buntuzeya ubuferabe tumicarako burya bwuma buca buhura n'icuma nyene nambaye impuzu igacitabuka iyo ni intambamyi je nk'iyo nshatse kwiyunguruza simfata ikinga kera bagishirako arya makuse ntaco vyari bitwaye iyo ni intambamyi n'imoto ndayifashe naho nyene murabona ko igicuma kiba ari kirekire nkingira ikibazo ko dushobora guhura n'abantu tukabagonga nkacangwa kuko vyama vyabaye iyo rero ni intambamyi ahanini ngira vyerekeye kwiyunguruza mu bijanye n'akazi ngaha nibaza ko intambamyi ngira ahanini ni guhagarara umwanya munini guhagarara umwanya muniniya biratuma nduha gutembera mu mahanje ndaba abanyeshuri hirya bariko baraderanja canke ndaba ko bariko barakora umwimenyerezo mba nabahaye navyo biratuma nduha ikicuma kigaheza kikambabaza ego intambamyi urumva utubwiye zibiri kwiyunguruza mu isanzu urumva ko nturi bufate imoto nturi bufate ikinga bica bigusaba ko utegereza gufata imodoka avec ubu buzima tubayemwo ubuzima bwo kwigisha ugaharura ati nzokoresha amafaranga ingana gutyo yo kwiyunguruza ku munsi nibaza ko ari ibintu vraiment bitoroshe abadukurikirana sinzi ukuntu umuntu yobibumvisha mugabo mwumve ko ni ikintu kiri mu buzima bwa Nadine
kandi musanzwe nuvume ngo solution iragoye. Solution nuko uronka déplacement yoroshe imodoka tout simplement hanyuma aciye atubwira n'ikijanye no kuzunguruka mahanje donc ega byose bijanye no kwideplacer nyene urumva. Hanyuma je nuvume ngo bon ico nshimiye Madame Nadine nuko akunda umwuga wo kwigisha, kubera ko nibaza Madame Nadine iyaba udakunda kwigisha aba bantu baba warabataye, aba nibo kazoza kejo baba warabahevye, kandi hariho uri kuraramura ama generation menshi donc tutadi iyo azoherera azotegeza gufasha muri kazoza k'igihugu kugira ngo dutere imbere. Murumva ko je numva umengo iki ni kibazo umwe wese kiramuraba, ategeza kwiyumvira mbega kugira ngo Nadine yorohererwe, mbega n'abanyeshure batwemereye kare ko batazasubira kumugora Madame Nadine kubera abafise ibindi bintu bimugoye, c'est pas bien ko bamugora. Madame Nadine, imbere yuko turangiza hari ico wobwira bariko baradukurikirana, impanuro, intererano, n'importe quoi. Jewe ikintu ca mbere no hanura abavyeyi cane bafise abana bagendana ubumuga, nukuri ndabahanura kutabanyegeza, ndabahanura kutabakumira abo bana, ahubwo nabo kwiyegereza, mukababa hafi, bakabakunda, bakabakundisha n'ishure, kuko murabona ko abantu bagendana ubumuga barashoboye, hari byinshi bashoboye, nubwo nyine intambamyi zitabura, barashoboye. Hari ugendana ubumuga araheza amashuri akaba umuganga akavura abagwayi. Urabona je ngendana ubumuga mbwa ndamaze kuramura abana benshi, kandi n'ukuri ubumenyi mfise ndabutanga uko ndabufise neza cane. Ikindi nohanura n'abigisha, nk'abigisha baronka abana bagendana ubumuga, bo biyegereza bakabakundisha ishure, ahubwo bakabereka nk'umwana babona ariko arigunga, bakagerageza kumwereka ko ameze nk'abandi, kugira uwo mwana akunda ishuri. Mukajya umwana arakunda ikintu umwigisha yamubariye, umwigisha yamubaye hafi ashika bivuga no muhira, urazi papa, urazi mama, umwigisha yambwiye nuko sinzose gutinya abandi bana, nze ndakina, nze ndagira mugihe rero umwiyegereza, bamwiyegereza uwo mwana agendana ubumuga, wa mwana azokunda ishuri, azomenya ko agiye hahantu bamukunda, hahantu bamuha urukundo. Ikindi nohanura n'abakoresha, abakoresha barashobora kuronka nk'umuntu agendana ubumuga butandukanye, agaca atangura kumwanka ataranamubona kuri terrain, ati none nk'uyo azoshobora, none nk'uyo azoshobora gukora gutya na gutya. Jewe iyo ngorane naho ndayigira niyumvira none nk'ubunye, kuko je nabaye affecté hatatu. Ngiheza amashuri nakoze Gihanga, yari école, yari sous convention catholique, ndi nayo nizeko. Ngiheza aho sinahagira ingorane, kuko abo bigisha twagiye gukorana ni nabo harimo benshi banyigishije, aho sinahagira ikibazo. Mugabo nje gukorera ino i Bujumbura, nacenja ku école primaire yo kumutakura, je narabona kumenga baragira ibibazo, akimvira nkabona kumenga, kuko yaragize amakenga umuyobozi nahasanze, arambwira ati none wewe Madame Nadine uzoshobora kwigisha? Ndamubwira nti cane gose, je ndabishoboye kandi ndabikunda by'ukuri, narabishobora, asanga ndanarusha n'abafise amaguru akomeye yose. Hanyuma rero nagira mpanure nyene abakoresha, iyo babonye umuntu agendana ubumuga ntibatangure kumukengera bataramubona, ngo bamujije batarabona, bamureka akaja kwitera, ahubwo bakamutera intege, hanyuma agakora ivyo ashoboye. Ikindi naco nabafasha canke abafasha bamwe abashinga nawe bashobora kuba bakundanye n'umuntu agendana ubumuga, ni kuvuga ruriya rukundo yamukunze batari abana, arugumizeko aguma amukunda, kuko
yamukunze n'ubundi agendana abibona yego kuko hariho benshi baca babanka ni ukuri hariho benshi babanka bamaze nyene kubana igihe kinini ukabona batanguye kubaharuruka bigahinduka yego mugabo jewe vraiment ndamushingira intahe acankunda Imana imuheze aramfuhira nashaka neza cyane Imana imuhe umugisha kuko ntiyigeze amparuruka yego hama ndabashimira Madame Nadine sinubigene twagushimira merci beaucoup hanyuma merci beaucoup n'abanyeshuri bawe batwakiriye neza je naryohewe twabibonye ngishika ngaha batwakiriye neza franchement sinzi ko mwabibonye abariko baradukurikirana baturirimbiye baturamukije neza pardon Barashimire rero Madame Nadine mushishikare kugubwa neza Ijambo TV nongeye kubaramutsa nkuko mubibona turi mu biro mugabo rikandike kubibabwira jewe nyene mugabo dusabe uwo turi kumwe abanzi atwidondore atubwire naho yatwakiriye kaze. Murakoze cyane nitwa Nduwarugira Juvenal ndi umuyobozi wa ino shure shingiro rya Buterere ya kabiri ndi muri zone ya Buterere nyene no muri komine Ntahangwa mu gisagara muri Bujumbura ntara ya Bujumbura. Ego mwavyumvise ko turi kumwe n'umuyobozi w'ishure ishure risanzwe ryigisha ko Nadine Munezero twaberetse ingene yigisha twaganiye nawe turi kumwe rero n'umukoresha wiwe uno munsi agomba atubwire ingene abona Nadine ku kazi aratubwira muri rusange atubwire ubushobozi bwa Nadine canke intege nke za Nadine hano ku kazi nk'umwigisha nawe akaba umukoresha wiwe nk'umuyobozi. Ego yakubaha mudufashe muduhe ishusho ya Nadine Munezero nk'umwigisha agendana ubumuga hano ku ishuri wanyu mumubona gute? Murakoze cyane kuri icyo kibazo hembawe cyane ko mwatugendeye mushaka kumenya Nadine Munezero ukuntu hano ku kazi yifashe ukuntu arangura imirimo yiwe ya misi yose ntagiye muri birebire rero Nadine Munezero genda hamaze imyaka 3 nyoboye rino shure nasanze ari umukozi ari dynamique pe yego akora akazi neza cyukuri nta kugendana ubumuga byiwe nta ntambamyi nimwe bifise mu bijanye bwa mbere no gutanga ubumenyi nta ntambamyi nta ntoyi hari sinashoboye kuba ndahari ngo ndabe muriko murakurikirana ico cigwa muganibaza yuko mwasanze bimeze neza twaryohewe cyane nibaza ko bimeze neza kuko ni umwigisha naho ameze uko ari active ego afise umwete kandi abikora bihimbariwe twamunezero vraiment twasanze izina ryiwe ari aki ni izina ryiwe ry'ukuri pe ni izina ry'ukuri abikorana umunezero aritanga ntabwo acegwa ngo nuko agendana ubumuga arazinduka kw'idarapo niho ari amasaha atahira rimwe n'abandi ivyigwa bitanga neza n'ujeje kuraba ukuntu ivyigwa bitangwa uwo bita maîtresse responsable amugendeye amanota ni meza amukota neza yego ahubwo n'abandi nabitwa ko batagendana ubumuga arabarusha
arabarusha umwimbu usanga barusha yego usanga barusha kandi ishure urumva ko yigisha mu wa gatanu burya umuntu bashize mu wa gatanu babona ko hari ikintu agiye gutanga kuko abana baba bariko barakura baba bariko barakura sinovuga ngo uwo mu wa mbere no mu wa kabiri ngo bari hasi mugabo uwo mu wa gatanu ivyigwa biba bisa n'ivyisumbuye gatoyi bashiraho umuntu rero babona yuko ari dynamique bwa mbere ashobora guhangana n'ibiharuro n'igifaransa biba bitanguye gukomera buke buke arabikora neza cyane byo novuga ivyigwa vya sport kuko urabona agendana ubumuga physique bwo nibaza ivyo biramugora ariko abakorege baramufasha kandi ahabari ababwiye abana ati kora gutyaye baraye nawe nyine arambatenera siporo yego akabera ati biruka rero bakiruka usanga biryoshe biryoshe cyane kuri Nadine bimeze neza hano nta kintu na kimwe twomugayamwo ego ntacyo twovuga ngo kiratandukanye n'ivyo abandi bakora oya nta kihari ego nico twovuga ego muyobozi murakoze cyane twebwe twaryohewe cyane twashitse dusanga Nadine ariko arigisha abana baramukunda badushingiye intaha ingene abigisha ingene bamukunda baririmbye oh la la oya ni n'umuntu w'umuhinga mu bintu byo kuririmba nasanze arafise are yo kuririmba arafise are yo kuririmba arakompoza uturirimbo bakaririmba Mwese mwe televiziyo muzoze mufate uririmbo twiwe yakompoje murabe muzoze yakompoje uturirimbo twiwe personnel mwumvirize aririmba n'abana impano nyene yiwe special yakompoje uturirimbo akatwigisha abana nico gituma banamukunda kuko urumva ko afise ikintu ampe kiri hejuru y'abandi muyobozi gushika uno munsi hariho abantu baciyumvira bati uno muntu ntitwamuhagaze kubera mugaye hariho abantu baciyumvira bati umuntu amugaye nta kintu na kimwe yoshobora niyo kwigisha niyovura nta kindi kintu ashoboye gukora no kugumiza mu nzu no kwegezayo hariho n'ibibanza bimwe bimwe abategerezwa kumuba hafi aribo bamwegeza inyuma naho yoba yaronse icakora akaba aribo bagira uruhara runini kugira ngo basubize inyuma uwo muntu ndagomba ugire icuvuze kuko wewe urakaruriro keza k'umuyobozi benshi borabirako si muri education gusa mugabo muri domaine zose borabirako kugira ngo ntibajije umuntu juste baravye ubumuga bwiwe jewe ufatiye ku ntahe umushingiye numva hari ufise ikintu kinini wewe ubwawe wobwira abadukurikirana murakoze cyane ikintu novuga bisanzwe kumugara ubumuga buratandukanye musanzwe mubizi nk'ubumuga fizike bwobwo ata ubumuga mentale ufise bwo mu mutwe je ndumva ata mwuga n'umwe atokora neza cane ashobora kuba mu journaliste nka mwebwe muza gutoza ibiganiro ashobora gukora mu makampuni ayo ariyo yose nta na hamwe atokora je ndavuga yuko no mu gisoda bituma n'umusekretari akazarandika ntiyobura icakora arinze ababikunda ntiyobura icakora ego nta na kimwe atokora ego byose arabishoboye cyane kandi rimwe na rimwe urasanga nyine abikora no kurusha abo bandi neza cyane sosiyete irakeneye kubimenya harakeneye nyine insiguro nyinshi mu batware n'abatwagwa nyine kugira ngo ntibamukenkere bamuhe agaciro kuko barashoboye cyo kimwe n'abandi je ndabafata cyo kimwe n'abandi cyane ego nukuri numva umengo nobashimira ubunyene mugabo reka mbanze ndabasabe nk'umuyobozi mu bisanzwe education nka mwebwe muramura runo rwaruka buriya ubuzima bw'abantu buhagaze kuri mwebwe kuko vyose bihera ngaha nimba tugomba gutera imbere twese tukajana
n'abakomeye n'abamugaye n'abato n'abakuru n'abatunze n'abakenye burya byose bipfira ngaha hasi runo rwaruka rutoyi ino pepiniere bano bana batoyi niho byose bipfira. Eske hari ikintu mwoba mutegekanya ngaha kumbure ntibikaze gose kubera ko tubona ko Nadine ari ngaha abanyeshuri baramubona imisi yose barabona ko ashobora nawe kwigisha. Nagomba kumenya eske abantu bo ngaha mu kibano barijukira kuzana abana kw'ishuri bagendana ubumuga murafise deka zikiri ntoyi nk'iza Nadine hariho abana bamugaye ubumuga kumbure butandukanye ushobora kuba muri ko muraramura tuvuye hejuru kwa Nadine yashoboye kugira iyo resilience eske ngaha kw'ishuri hoba hariho abandi bana bagendana ubumuga mwoba muri ko murakurikirana? Yego abana barahari nuvuga ko ari abana bashika kuri 3 gusa n'ubumuga butandukanye. Umwaka wahera ariwo umwana yarageze wiciyeme byaratubabaje, umwaka yarayobewe uwo mwaka gusa ntiyagarutse urumva niwe yitwa ko yarageze ku rwego runini. Muga tutibagiye hari wundi aheruka gutora ku ntara mu w'icenda yabaye n'uwa mbere yari afise ubumuga ntiyumvira ko bwari bwamuga yari afise ubumuga bw'ukuboko ukuboko kwiwe kumwe kari kwaramugaye yabaye uwa mbere muri konku ubu yiga kuri SOS yari afashe umugongo nyene n'iryo shirahamwe rya SOS ubuye ameze neza. Urumva ko yaranadutetuye kuri ino shuri kandi agendana ubumuga n'abandi rero atari usanga afise ubumuga nyene bukomeye rwose bimugora kudeplasa bisaba udusheze rurante usanga ava mu muryango ukenye namufata yashaje ngo bashobore kumuha ukuntu chance ukuntu ashobora kwideplasa nibyo usanga bituma bamwe bibagora ugasanga bahevye ugasanga bava mu miryango ikenye baraza mugabo ugasanga umwaka ntibawumaze neza. Hari uwo bahora baza bahetse ngaha ngamunyi mu mwaka uheze twasubiye kumenya ivyiwe. Urumva hari ibibazo nyene muri societe bari bakeneye abantu babafata mu mugongo kugira ngo ubwo bumuga bwabo ntibuce butuma badashika ku ndoto zabo. None mu bisanzwe urumva ko wewe uvuga ati iyo miryango ikwiye gushigikirwa kandi nivyo mugabo kandi n'abo abavyeyi babo bakwiye gushiramwo intege. Nadine yatubwiye ingene abavyeyi biwe bakoze uko bashoboye kose bashizemo inguvu zidasanzwe kugira ngo ashobore kubandanya agere ku ndoto ziwe. Mugabo ikintu numva nobashimira muyobozi nuko mwakira abo bana kuko hariho abayobozi batanabakira. Turafise uburorero bwinshi bw'abavyeyi bagira bati jewe umwana wanje baranse no kumwakira ngo navyo yoshobora. Urumva ko biba bibabaje nukuri numva nobashimira cane dufatiye gusa ku kuntu Nadine abayeho hano ingene abanye neza n'abigishwa biwe nukuri turabashimiye kandi cane gose. Sinzi ko hari akajambo ka nyuma wifuza gushikiriza ariko baradukurikirana imbere ko turangiza? Yego murakoze cane abariko baradukurikirana nukuri umwe wese ahari yomenya yuko umuntu burya uko ari kose burya natwe twiko ko dukomeye hari umwe gusanga dufise tutaramenya. Hari igihe usanga n'ujya ariko umenga agomba gufata nabo agendana ubumuga hari igihe nawe usanga afise ubumuga usanga we nta n'ubwazi avyamenya. Ni vyiza rero yuko umwe wese uko Imana yamuremye bomufata uko ari mukamuha agaciro bwa mbere Imana yamuhaye ukamuha agaciro Imana yamuhaye. Hanyuma abo kuko mu bisanzwe baravuga ngo le plus faible
ategerezwa kuba supporté par le plus fort. Neza cane. Abo bandi rero bita ko bafise faiblesse bajya bita ko bakomeye bakabagerageza kubatera bakabaduza tukaduzanya tukajana twese hamwe ku rugendo. Yego muri ico gihe nta ngorane wogira n'abagendana ubumuga boheza nabo nyene bakiyumva kuko baba bafise abandi babafashe mu mugongo. Nuko murakoze. Turashimira cyane. Turashimire cyane umuyobozi. Uri mu bayobozi bake ushobora kutwakira gutya. Nibaza ko ucutanga musanzwe ubaye akarorero keza no ku bandi muri byinshi. Twebwe nka Jambo TV twiyemeje kwerekana ingene abagendana ubumuga si abagendana ubumuga gusa, mugabo hariho abantu ikibano cacu umuyobozi cibagiye. Hariho abantu mengo turabo gusiga inyuma, mugabo nk'uko bivuze mu kurangiza nta muntu n'umwe tugomba gusiga inyuma. Acitwa kiremwa muntu, menya ko ari umuntu nk'uko nawe uri umuntu nawe n'umuntu. Nta mpamvu n'imwe rero yotuma tumusiga inyuma. Nimba dukeneye ko abana bose biyumva neza ngafise bakiga neza, twese nituze n'abamugaye tuzemwo twige kugira natwe batwakiriye mu mashuri mato mato twese twige, hanyuma iterambere hano iwacu rize twese atawusigaye inyuma, dushigikirane. Turashimire rero kandi namwe murakoze rwose n'ibikorwa byiza twese. Yego bakunzi ba Jambo TV ndabashimiye rwose. Turashimiye abo twakoranye uno munsi. Iyo ndiko ndashima hariho umuntu aba ari inyuma ya kamera atuma muronka ibintu biryoshe gutya, fata agasanamu kugira ngo mutwumve neza. Nawe nyine ndamushimira cyane, naho namuvuze mu izina, mugabo mwumve ko abantu dukorana mu bikorwa nk'ibi ni abantu baba biyemeje kwitanga bidasanzwe, kuko bakorana natwe muri kondisiyo zitoroshe, mugabo bakadutsinagiza bukebuke. Imana imwezegere rero umuntu ari inyuma ya kamera. Hanyuma nongere ndabashimire kandi abashishikara kudutera intege. Hariho abantu banyandikira inbox kenshi bantera intege bambwira bati turagukumbuye, tugomba kubona ingabire z'abandi bantu bashasha twibagiye, sosiyete yacu yibagiye. Mugabo murazi ko bigoye, ababizi barabizi ko bigoye kugira ngo ikiganiro nk'iki gishobore gukorwa. Bisaba integuro ndende, bisaba uburyo bwinshi bien sûr. Ari nayo mpamvu guma ndababwira nti umuntu wese ashobora kugira ico aterereye, vous êtes les bienvenus. Jewe ndi disponible umwanya wose, murashobora kundonka. Hanyuma ico niyemeje ntegeza kugikora, mushigikira canke mutashigikira, ariko ndabashimira ko mushishikara kunshigikira. Les abonnés mwumve ko munshigikira bidasanzwe. Hagiye ko mu abone umwe mwumve ko ca numva mfise envie yo gukora ikindi kiganiro, envie yo kubereka ingene abantu bagendana ubumuga bari extraordinaire, ingene mu mabarabara abana bari mu mabarabara twibagiye babitse ingabire nyinshi. Hari ibiganiro byinshi numva shaka kubereka, mugabo ni bukebuke. Reka tubandanye gukurikirana Jambo TV, tubandanye kuraba ibiganiro byose bihaca. Ukaba utari abonesha, shonda kuri subscribe please. Ego mugire rero ibihe byiza, turi kumwe, ndacari ngaha kandi n'abandi bose bifuza ko dukorana kino gikorwa kubera kiravuna. Vous êtes les bienvenus. Ciao.